mu Rwanda ubushinjacyaha bwaraye busabiye Dieudonné Ishimwe wayoboraga ikigo cya Rwanda Inspiration Backup cyateguraga irushanwa ry'ubwiza igihano cyo gufungwa imyaka 16. Urwo rubanza rwabereye mu muherezo ejo rurangira mu masaha ya nimugoroba. Dieudonné haregwa ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina n'ibyaha we ahakana n'inkuru ya Yves Bucyana i Kigali. Umunyamategeko wa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ni Maître Nyembo Emeline yahamirije BBC ko Ishimwe yasabiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 16 n'ihazabu y'amafaranga $2,000,000. Ni mu rubanza mu mizi rwashyizwe mu muhezo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ishimwe Dieudonné yayoboraga ikigo cya Rwanda Inspiration Backup cyateguraga amarushanwa y'umukobwa mwiza mu Rwanda. Aregwa ibyaha bibiri bishingiye ku birego by'umwe mu bitabiriye Miss Rwanda mu myaka yashize, ari byo gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mu maburanisha yabanje, Ishimwe yahakanye ibyaha aregwa avuga ko ari umwere. Urwo rubanza mu mizi ku munsi w'ejo rwashyizwe mu muhezo ku busabe bw'ubushinjacyaha. Urukiko rubyemera ruvuga ko biri mu mugambi wo kurinda umutekano w'abavugwa mu rubanza. Ni mu gihe uregwa we yasabaga ko urubanza rwe rwaburanishirizwa mu ruhame, ko kumuburanishiriza mu muhezo abifata nko gushaka guhisha abanyarwanda ukuri kw'ibivugwa mu rubanza rwe. Uru ni rumwe mu manza zigarukwaho cyane kandi zitavugwaho rumwe mu Rwanda muri iki gihe. Nyuma yo gufatwa no gufungwa mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka kwa Ishimwe Dieudonné, leta yahagaritse by'agateganyo irushanwa rya Miss Rwanda, kimwe mu bikorwa by'imyidagaduro bikurikiranwa na benshi hano mu Rwanda. Urukiko rutangaza ko isomwa ry'uru rubanza n'icyemezo cyarwo rizaba ku itariki 28 z'uku kwezi. Tugume aho mu Rwanda harangiye uyu munsi imurika ry'ibikorwa by'ubworozi bw'amatungo afite amababa muri Afurika rwiswe Poultry Africa 2022. Uyo murika gurisha byari ryabanjijwe n'inama mpuzamahanga yahuje intumwa 20 z'ibihugu 29 byo hirya no hino ku isi, rikaba hari ubwa mbere ribereye mu Rwanda. Mu kanya kashize navuganye na Jean Baptiste Musabyimana, umwe mu bariteguye, akaba n'umworozi w'inkoko ukomeye mu Rwanda. Yatangiye ambwira iby'iryo murika gurisha. Bigamije guhuza abantu bakora ubworozi bw'inkoko muri Afurika, mu kuvuga ngo ibintu byose bijyana n'ubworozi, haba mu gukora imishwi, haba mu kuzigaburira, haba mu gukora imiti, haba mu gukora ibikoresho by'amabagiro, haba mu gukoresha ibikoresho byo kubika umusaruro wayo. Bigahuza aborozi bose bavuye muri Afurika, bagahura n'amakampani akora ibyo bikoresho bikenerwa avuye ku isi hose. Ikindi hazamo kwigisha abantu ubumenyi kubabwira ibigezweho, ibyo abantu bavumbuye, harimo kwigisha nyine aborozi umwuga wabo bawuteza imbere bagakora umusaruro mwinshi kandi bagashobora no kunguka. None mu byamuritswe harimo ibiki muri rusange? Harimo ibikoresho byose bikoreshwa mu rwego rw'ubworozi, nk'uko zaba izitera amagi, haba iz'inyama, haba mu gukora imishwi, harimo inkingo, abakora za genetike, abakora ibikoresho bikenerwa nko gukora amaturagiro, amabagiro, ibikoresho byose bishobora gukorerwa muri shene yose y'ubworozi byari bihari. Bivuye mu bihugu bitandukanye bya Afurika byabihagarariwe? Oya, bivuye mu bihugu bitandukanye by'isi. Hari entreprise zavuye muri Amerika, hari zavuye muri Burayi, hari zavuye muri Aziya, hari zavuye muri Amerika y'Epfo. Ni ukuvuga ngo muri bikoresho na entreprise ziva mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Noneho aborozi bose bo muri Afurika bakaza bagahura nabo mu Rwanda, noneho bakaganira, bashobora no kubona uko babona ibikoresho bakeneye mu mwuga wabo. None nk'u Rwanda rino murikagurisha umuntu yavuga ko ruvanye mu iki? Twahera ku borozi barwo barenze 1000 barajemo hano bariga, babona amahugurwa, kuko harimo amahugurwa menshi atandukanye atangwa n'aba-expert barenze 40. Abo bose bagiye biga, noneho ni ukuvuga ngo abashatse kubona ibikoresho barabishatse, babona n'uko ahandi hantu bakora ibintu. Ibyo ni ku rwego rw'aborozi. Tugera ku rwego rw'igihugu gutunganya ihuriro nk'iri rihuza abantu barenze 3,000 rikagenda neza, kandi abantu bakaza bakishima, bakabona ibyo bakeneye, bakasura igihugu.
abenshi muri abo bantu baje abanyamahanga barenze 500 hari benshi bashaka guhita basura igihugu, bazakomeza bamwe batahe bageze ku cyumweru abandi bageze ku wa mbere. Numva ko ni inyungu zo ku gihugu, ni inyungu nyinshi cyane. Twihanganire ku murongo wa telefone utari umeze neza cyane. Reka tugaruke ku mugabane w'Uburayi. Muri Ukraine abatabazi mu mujyi wa Zaporizhzhia bari mu gushakisha abantu barengewe n'ibinonko nyuma yaho ibisasu bya misile by'Uburusiya birasiwe ku nyubako zo guturamo no ku bikorwa remezo. Abategetsi baho bavuga ko ibisasu 7 bya misile byarashwe imbere y'urukera rw'uyu munsi, naho ibindi 3 bikaraswa kuri uwo mujyi mu masaha yo hagati yo mu gitondo. Inzego zishinzwe gutabara bwangu zivuga ko magingo aya zabashije kubona imirambo 3 kandi ngo akazi kazo karakomeje. Umunyamakuru wa BBC uri aho ibyo bisasu bya nyuma byarashwe aravuga ko aho byaguye byasize icyobo kinini. Ano makuru ariko reka tuyahere muri Thailand. Igipolisi mu majyaruguru y'icyo gihugu kiravuga ko abantu batari munsi ya 38 biganjemo abana bato biciye mu gitero cyo kurasa mu ishuri ry'ikiburamwaka. Umugabo witwaje imbunda wa kigabye yahise ahunga aho byabereye mu mujyi wa Utasawan mu majyaruguru y'igihugu, aho yagongesheje imodoka ye abantu benshi mbere yo kwica umugore we n'umuhungu we maze nawe akiyica. Uyu mugabo wagabye iki gitero yahoze ari umupolisi wirukanwe ku kazi umwaka ushize azize gukoresha ibiyobyabwenge. Mu gitondo cy'uyu munsi yari yitezwe mu rukiko kugira ngo yisobanure ku byaha byo gukoresha ibiyobyabwenge yashinjwaga. Igipolisi kiravuga ko muri iryo shuri ry'ikiburamwaka hari abana bakeya uyu munsi ugereranije n'iminsi isanzwe, kubera ko ababyeyi bamwe babagumishije mu rugo bitewe n'imvura nyinshi yagwaga. Tukiri ku mugabane, akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kanze kuganira ku cyegeranyo ku kuntu ibintu byifashe mu ntara y'Ubushinwa ya Xinjiang. Inyandiko irimo gihamya ko habaye iyicarubozo, uburetwa no gufunga abantu mu buryo butemewe n'amategeko. Abanditse bamwishyira hamwe rya Michelle Bachelet wahoze ayobora ako kanama bavuga ko ibi bishobora gufatwa nk'ibyaha byibasira inyoko muntu. Igitekerezo cyo kubiganiraho cyari cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza byavuga ko yari intambwe yoroshye idakurura impaka, ariko Ubushinwa bwabyise kwivanga kw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu bibazo byabwo, maze butangira kumvisha ibindi bihugu kutabishyigikira, cyane cyane ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bifitanye umubano ukomeye mu by'ubukungu. Tukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, ariko tuyafatiye mu Bubiligi. Ku makuru arebana rero n'ikibazo cy'abarundi bamaze kwinjira mu Bubiligi ari benshi ku buryo hari abadafite aho baba mu gihe baba bategereje ko bakirwa n'abashinzwe kubakira. Amakuru avuga ko bashobora kuba bikubye inshuro 8 y'abarundi ubundi basabaga ubuhungiro mu Bubiligi. Ibyo bikaba bivugwa mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko imaze gufata abantu 2 bakekwa ko bafite uruhare mu gushakira amayira abo barundi bajya mu buryo butemewe n'amategeko mu Burayi banyuze mu gihugu cya Serbia, kuko kitari mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, kugira ngo mu nyuma babone uko bagera mu Bubiligi. Imibereho yaho rero mu Bubiligi y'abarundi yatumye bamwe mu barundi bahagurukira kubashakira imfashanyo zo kubatunga n'imyambaro. Uvugwa cyane ni Madamu Josephine Nkunzimana twavuganye mu kanya kashize, atangira ambwira abo bafasha cyane cyane. Muri rusange n'abahungu, kuko abahungu nibo batagira iyo baja, kuko ngaha aya uri umugore cyangwa uri umukobwa cyangwa umuntu ari kumwe n'umwana urashobora kwinjira muri centre, urumva Ububiligi buratangura bakagufasha. Ariko kenshi ari umuhungu yizanye wenyene cyangwa ari umugabo yizanye wenyene biragoye ko bashobora kuca bamwakira. Uvuze ko ibigo bisanzwe bibakira bisa nkaho byuzuye, ubu abufasha bari hehe? Bari hanze ku gasozi? Hari abo mfasha bari iwanje, hari abo mfasha bari hanze, hari abo mfasha ngasabira indaro ahandi. Urumva sinovuga ngo ninajeje nyene ndabikora. Umuntu wese ari ngaha aya novuga w'umurundi nibaza ari sensible kuri icyo kibazo, n'uwo umuntu uba utamuzi urashobora kumusabira indaro ahandi. None hari abari hanze mu mihanda cyangwa se hanze y'amazu badafite aho bakinga umusaya?
hariho abataragironka aho baba gusa kuba barindiriye imbere y'ico kigo Patiko 44 canke kuri Petit Chateau barara hanze. Si abarundi gusa n'abandi banyamahanga benshi baracarara hanze. ko atari ubwa mbere abarundi baza gusaba ubuhungiro mu Bubiligi, kuki ubu ngubu byabaye ikibazo? Ubu vyabaye ikibazo kubera urumva hasanzwe hari n'ingwano muri Ukraine. Ubu aba-Ukrainien nibo bashigwa imbere gusumba abandi bose. Amatwi asumira ngo igitigiri c'abarundi coba caragwijwe incuro 8 y'abari basanzwe baza gusaba ubuhungiro, kuko ubuye bararonse inzira ibazana kubera benshi bariko baraza kandi baciye mu gihugu ca Serbia, hariho abaca muri Pologne n'abandi baca ahandi hose. Abo baca muri Serbia twumva ngo ni na benshi, bababwira ko baza gute, bagira ngo gute, baca Muri Serbia ibibazo vyinshi bagira ni ukuva aho bashikiye bakaguma binjira mu makambi y'ibindi bihugu. Benshi bashika ngaha barushe cane, bashika ngaha ata buryo bakigira, kuko naho wovuga ngo waje witeguye, ibibera mu nzira ni vyinshi cane, kuko ubwo buzima bwo kurara hanze, ukarara muri gare, ukarara mw'ibarabara, si ibintu umuntu ashobora kuba yariteguriye. Nta n'umwe ashika ngaha akubwira yuko ari ibintu vyoroshe. Ndiko urumva bategeza guca mu bihugu 6 gushika ku bihugu 8 kugira bazogere mu Bubiligi. Nico gituma hariho n'abavuga ati aho tugeze hose niho dutosabira ubuhungiro. Ubu hariho abagerageza gusabira ubuhungiro mu Butaliyano, hari abagerageza gusabira ubuhungiro muri Suisse canke muri Allemagne, kubera babonye yuko no ngaha aya canke bumvise yuko ngaha mu Bubiligi ibintu bitameze neza nkuko vyari bimeze ubwa mbere, kuko kandi hariho n'abamaze gusaba ubwo buhungiro. Ubu bamaze guha ico bita Dublin, ni ukuvuga yuko waje gusaba ubuhungiro mu Bubiligi kandi hariho ikindi gihugu camaze kukwakira. Urumva ama empreinte yawe ari muri systeme y'Iburaya base de données bita Eurodac. Ubu biba bigoye kuza gusaba ubuhungiro kandi mu Bubiligi kandi bashobora kugusubiza inyuma, bikaba bifata igihe kinini kugira Ububiligi butangure kuba responsable bwo gusaba kwawe y'ubuhungiro. bababwira amahera urwo rugendo rubatwara kuva bavuye mu Burundi kugera bageze mu Bubiligi? Sinovuga uko yoba angana exactement ntihenze, ariko urumva hariho abakoresha miliyoni 10, hariho abakoresha miliyoni 15, hariho n'abakoresha izirenga. Ni ukuribuka yuko iyo bagufashe uri guciye muri kimwe muri ivyo bihugu bakagusubiza inyuma, urumva urongera kuriha kandi umupasiteri asubira kukurenganisha. Uko bagufata kenshi niko ubandanya uriha amahera menshi. N'amafaranga y'amarundi wavugaga? Miliyoni 10 gushika ku miliyoni 15 hariho n'abazirenza, kandi uko bagiye baragufata baguha ico bita go back niko ugenda urariha kandi bagusubiza inyuma, usubira uriha kandi kugira basubire kukurenganisha. Urumva uko umara iminsi myinshi mu nzira niko uriha amahera menshi. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'ubukungu. Ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi FMI cyatanze impuruza ko bishoboka cyane ko ubukungu bw'isi buzasubira inyuma. Umuyobozi wacyo Kristalina Georgieva yavuze ko bisa nkaho ejo hazaza hatazaba hameze neza kubera intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine n'ingaruka z'icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Yongeyeho ko FMI izagabanya uko ibona ubukungu bw'isi buziyongera bikava kuri 2.9. Imibare mishya izatangazwa mu cyumweru gitaha. Madame Georgieva nako yavuze ko ari ngombwa cyane ko atangira akazi ko gutuma ubukungu bw'isi budahungabana kandi hakanabonerwa umuti ibibazo byihutirwa birimo izamuka rikabije ry'ibiciro. Yaraburiye abantu kutareka ngo ibintu bikomeze kutamera neza nk'uko bimeze ubu ngubu.